Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye. Niteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwebanywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Hari amakuru ahambaye twabateguriye tugira ngo tubashikirize kuri uno mugoroba, aho hamaze iminsi havugwa ko General Evariste Ndayishimiye yoba agiye kugarura mu gihugu abagirijwe gutembagaza ubutegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza, ariko amakuru menshi akavuga ko abari kwisonga mu bazagarurwa mu gihugu c'u Burundi ari Neva Niyongabo yagirijwe ko ariwe yateguye umugambi wo gutembagaza umuhisi Petero Nkurunziza, aho Evariste Ndayishimiye avuga ko ibyo Neva Niyongabo yaragiye gukora byari ibintu byari bikwiriye, kuko intwaro y'umuhisi Petero Nkurunziza yaranzwe n'amabi atandukanye yagiye agira ingaruka zikomeye cyane ku gihugu c'u Burundi n'abarundi muri rusange, ndetse akaba hagiye no gutahukanwa abaharanira agateka kazina muntu batandukanye ndetse n'abamenyeshamakuru bahunze igihugu bagirizwa ko bari bafite umugambi ukomeye cyane wo gutembagaza ubutegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza. Hari byinshi twabateguriye bijanye n'ibyo ngibyo tumaze kubashikiriza, aho Neva Niyongabo ndetse n'abandi basirikare batandukanye bateguye umugambi ukomeye cyane wo gutembagaza umuhisi Petero Nkurunziza, kuko babona ko intwaro yiwe ari y'agahotoro, intwaro y'agacinyizo, mu gihe abarundi batari bake bariko baricwa mu gihugu bazira ko bari kwiyamiriza ikiringo ca gatatu c'umuhisi Petero Nkurunziza. Hari amakuru menshi atandukanye ateye ubwoba twabateguriye tugira ngo tubashikirize, wipfuza kuzajya bo mu mbere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro ducisha kuri mboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Wowe ico usabwa nta kindi, pyonda kuri sabone canke subscribe kugira ngo uko dushizeho inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Abasirikare bagerageje gutembagaza Perezida Nkurunziza kwa 13 Rusama 2015 babisiguye gute? Babwiye iki abarundi? Tubisanga hano ku ijambo General Neva Niyongabo yashikirije abarundi bose ico gihe. Subire nibutse ibinyoma ubutegetsi bwa CNDD-FDD bukwiragiza muri no minsi bugaragaza ko abatutsi aribo bashatse gutembagaza ubutegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza. Hari ibinyoma bine bihambaye cyane ubutegetsi bwa CNDD-FDD bukwiragiza muri no minsi bigaragaza ko abagerageje gutembagaza ubutegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza bari abava mu bwoko bw'abatutsi, mu gihe biboneka ko abagerageje gutembagaza ubutegetsi atari abatutsi gusa, kuko wari urongoye abo bagerageje gutembagaza ubutegetsi yari umuhutu ariwe Neva Niyongabo. Ikinyoma ca mbere kivuga ko abashatse gutembagaza ubutegetsi kwa 13 Rusama 2015 ari babandi bari bagombye gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Ndadaye mu mwaka w'1993. Ico ni ikinyoma cambaye ubusa, babandi ifobetse ibintu byinshi mu mutima w'abarundi, harimwo n'imvugo inyegejemwo iby'amoko. Abafashe umugambi wo guhagarika ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza n'abasirikare bava mu moko yose, barimwo abahoze mu gisirikare ca kera ex-FABU n'abahoze mu mirwi y'abafashe ibigwanisho inyuma y'igandagurwa rya Perezida Ndadaye. Umukuru wabo ni General Majoro Neva Niyongabo yahoze arwana mu muhari CNDD-FDD, mu nyuma yahavuye ashingwa na Petero Nkurunziza amabanga ahambaye yo kurongora ibiro bikuru bya gisirikare imyaka 7, amugira umuhanuzi adasanzwe wiwe, amurungika guserukira Burundi muri Kenya, mu nyuma amushinga kurongora ibiro bikuru by'igendereza. Uretse General Neva Niyongabo, umuntu yokwibutsa kandi izindi ntwazangabo 13 zifise ipeti rya general zahoze muri CNDD-FDD zandikiye Petero Nkurunziza muri Munyonyo 2014 ziyamiriza amabi y'intwaro yiwe. Petero Nkurunziza kugira azihoyahoye yabanje kubogoza General Adolphe Nshimirimana na General Arengiyome Bunyoni, aca atangura gushinga amabanga akomeye no gutera ubwoba bamwe mu banditse urwo rwandiko, gutyo aba arabacanishijemwo. Kwa 13 Rusama 2015 icegera ca General Niyongabo mu gutembagaza ubutegetsi yari General Majoro Siria Ndayirukiye, yahoze mu gisirikare ca kera, nawe nyine akaba yarajejwe n'igihugu amabanga akomeye cyane, harimwo kuba umushiranganje wo kwivuna abanzi.
Uravye nk'abasirikare bafise ipeti rya generale bagiye mu gikorwa co gutembagaza ubutegetsi kwa 13 Rusama 2015, benshi ni abahoze bagwana muri CNDD-FDD, haba mu bapfunzwe no mu bahunze igihugu. Kuvuga ngo ni babandi birumvikana ko ari ugushikuza kugira ngo bavyure agatima k'amacakubiri. Abiyamirije ikiringo ca gatatu ni abahutu n'abatutsi n'abatwa. Abashatse guhirika ubutegetsi n'abasirikare barimwo abahutu n'abatutsi. Abahagaritse kudeta ni abasirikare barimwo abahutu n'abatutsi. Ikinyoma cya kabiri kihambaye kivuga ngo abanyagihugu barirutse ku bashatse gutembagaza ubutegetsi n'ibirenge birasha. Ibyo njewe nabonye kwa 13 Rusama 2015 bamaze gutangaza ko ubutegetsi busenyutse, abanyagihugu b'amoko yose bihaye amabarabara barahimbaza. N'ababa mu makaritsiye atitavye cane imyerekano nka Kamenge uwo munsi basidukanye n'iyo nka biruka mu gisagara hagati. Abanyagatumba ntibatanzwe kuva Gatumba n'amaguru baza kwigina mu gisagara ca Bujumbura. Abantu benshi mu gihugu baraye baranywa inzoga biruhutsa mu gihe cose nta na hamwe havuzwe imyerekano yo kwiyamiriza General Godefroid Niyombare. Icatumye abashatse gutembagaza ubutegetsi bananirwa ntabwo ari abanyagihugu babirutseko, ahubwo ahanini ni ugucanamwo kw'abasirikare boba banageze kutumvikana neza burongora igihugu. Mu mburano ziwe ni kenshi Generali Ndayirukiye yasabye ko bozana Generali Prime Niyongabo na Generali Gacirubwenge. Yaremeje ko umugambi bari bawuganiriye hamwe. Ico kubirukako sico na gatoya, ahubwo abasirikare baracanyemwo. Mu mwaka w'1993 abanyagihugu bariyamirije itembagazwa ry'ubutegetsi bwa Perezida Ndadaye. Muri 2015 nta munyagihugu yahagurutse kuvyiyamiriza. Nkurunziza Ndadaye ntaho bahuriye, kuko umwe yavuga agateka kazina muntu, uwundi akagenzwa n'iterabwoba, kandi ntiyerekwa umwidegembyo w'abanyagihugu. Iterabwoba n'agatotezo bigirirwa abanyagihugu birerekana neza ko Nkurunziza azi ko adashigikiwe n'abanyagihugu, arekuye abarundi bakidegembya. Bukeya babasanga kandi mw'ibarabara basaba ko afatwa akishura amaraso y'inzirakarengane yasheshe. Arabizi ni nayo mpamvu atemera abandi kwiyamamaza gukomeza imigambwe, kandi atemera ko habaho amashirahamwe yigenga n'ibimenyeshamakuru byigenga. Iyaba Nkurunziza azi neza ko ashigikiwe ntaba aturubika abarundi. Inzego ziwe ntiziba zijejwe kunyuruza, kugandagura, kwica rubozo, gutera ubwoba gusa. Ntaba abuza amaradiyo yigenga gukora icesi i Burundi. Inyota y'impinduka iri mu Barundi iraboneka kandi arayizi. Ikinyoma gihambaye kigira gatatu ni ico gufatanya imyiyerekano yo kwiyamiriza ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza n'ibyo gutembagaza ubutegetsi. Imyiyerekano yakozwe n'abanyagihugu, abasivile b'amoko yose bo mu mpande zose za politike, bo mu madini yose. Abanyagihugu biyamirije ihonyangwa ry'ibwirizwa shingiro n'amasezerano ya Arusha yo kunywanisha abarundi. Abagiye mu myiyerekano nta munsi n'umwe bigeze basaba abasirikare ngo batembagaze ubutegetsi, ahubwo basaba Petero Nkurunziza ko ahagarika ibyo kwitoza ku gahotoro, umugambwe wiwe ugatora uwundi azokwitoza mu kibanza c'umukuru, amatora akagenda neza, maze utsinze akarongora igihugu. Abagiye mu myiyerekano ntibigeze banka amatora ya 2015, ahubwo basaba ko agenda neza, demokarasi igakomera mu Burundi. Abashatse gutembagaza ubutegetsi nabo ni abasirikare baje bavuga ko bashaka gutabara abanyagihugu mu guhagarika ingene abapolisi bariko barasesa amaraso y'abarundi bariko bakora imyiyerekano. Uburenganzira bahabwa n'ibwirizwa shingiro ryabo. Abagitembagaje ubutegetsi ntibigeze bavuga ko babisabwe n'abanyagihugu. Igihe baja ku maradiyo atandukanye ntibigeze bavuga ko inama n'imigambi yabo babikoranye n'abanyagihugu ari bo basivile. Gufatanya iyo mirwi ibiri ni ikinyoma cambaye ubusa kijanye no gushaka kwiyeza kwa Petero Nkurunziza ku mabi adasanzwe yakoreye abarundi n'amahano yazaniye igihugu c'u Burundi. Niko abanyagihugu bumvise intwaro yariko irabica ihagaritswe bariruhukije, ariko ibyo ntaho bihuriye no gutembagaza ubutegetsi. Ikinyoma gihambaye kigira kane ni ico kurondera kwambika ubwoko ibijanye byose no kwanka ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza.
Umuntu wa mbere yandikiye Petero Nkurunziza yiyamiriza umugambi wo guhindura ubwirizwa shingiro ni Leonidas Hatungimana. Abatabizi yari umuhutu, yari umuvugizi w'umukuru w'igihugu. Leonidas Hatungimana asangiye ubwoko na Petero Nkurunziza kandi ni umwe mu ntwazangabo zari zikomeye mu rugamba rwa FDD. Mu nyuma inama nshingamateka irongowe na Piyo Ntaryohanyuma yaranse gutora ibwirizwa shingiro rishasha ryatuma Nkurunziza ashobora kwitoza. Ku batabizi, Piyo Ntaryohanyuma yari mu rwego rw'inararibonye rwa CNDD-FDD kandi asangiye ubwoko na Petero Nkurunziza. Mu nyuma abasirikare bakuru 13 bafise ipeti rya generali bahoze bagwana muri CNDD-FDD barandikiye Petero Nkurunziza biyamiriza ikiringo ca gatatu, bose kandi basangiye ubwoko na Nkurunziza. Inyuma yaho muri Nzero 2015 amashirahamwe yigenga yarandikiye Petero Nkurunziza amumenyesha ko niyaramuka yitoje bazoca bahamagara abanyagihugu mu myiyerekano. Inyuma gato umukuru w'igendereza Generali Niyombare yarandikiye Petero Nkurunziza amwereka ko kwitoza bwa gatatu bizokwegera amahano igihugu. Nkurunziza ahisemwo guca abogoza Generali Niyombare. Generali Godefroid Niyombare asangiye ubwoko na Petero Nkurunziza. Inyuma yaho abategetsi batari bake bo muri CNDD-FDD barandikiye Petero Nkurunziza bamusaba ko ku neza y'igihugu atokwitoza ubwa gatatu. Benshi baciye babogozwa mu mabanga yabo, nibo bitwa uyu munsi abafrode. Benshi muri bo basangiye ubwoko na Petero Nkurunziza. Inyuma y'imigambwe ihurikiye muri Muvuma Arusha barahamagaye imyiyerekano yo kwiyamiriza ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza. Indongozi za Muvuma Arusha zarimwo Leonce Ngendakumana yahoze ari umunyamabanga mukuru wa Frodebo mu gihe ca Perezida Melchior Ndadaye, yanarongoye inama nshingamateka. Yohani Minani yahoze muri leta ya Melchior Ndadaye, yanarongoye inama nshingamateka. Mugwengezo n'abandi benshi bari bari muri urwo runani rwari ruhurikiye mu Mugwengezo n'abandi benshi bari bari muri uwo mugambi wo kwiyamiriza Petero Nkurunziza. Abo bose barimwo abahutu n'abatutsi. Mu nyuma niho imyiyerekano nyirizina yatangura kwa 26 Ndamukiza 2015. Nuko kwibagira ko imyiyerekano yasomborokejwe nuko Petero Nkurunziza yari yaraye atangaje ko azokwitoza akarenga ku mpanuro zose yahawe n'abarundi n'amakungu mu nama y'inararibonye za CNDD-FDD. Bamwe mu ndongozi zikomeye z'igihugu bariyamirije iyo ntumbero yo guta igihugu mu kaga. Aho twokwibutsa bamwe muri izo ndongozi ziyamirije uwo mugambi ugayitse wa Nkurunziza. Abo ni nka Gervais Rupyikiri, icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu, Piyo Ntaryohanyuma, umukuru w'inama nshingamateka, Mohamed Rukara, umuhuza w'abarundi, na Jeremie Ngendakumana yahoze arongoye CNDD-FDD. Benshi muri abo basangiye ubwoko na Nkurunziza. Imyiyerekano yarabaye icesi mu mihingo myinshi y'igihugu ku buryo ubutegetsi bwa Nkurunziza bwahavuye bwugara amaradiyo bumaze kubona ko igihugu cose kigira cinjire mu myiyerekano. Uyu munsi babesha ngo yiyamirijwe n'amakaritsiye 4 yo mu gisagara ca Bujumbura, Bakanuma, Buterere, Kinama, Kanyosha, Bwiza, Buyenzi, kandi aho hose harapfiriye abantu. Amakomine ya Bujumbura, Rirare birirwa baranyuruza abari barongoye imyiyerekano ariko ntibigera bavuga ko habaye imyiyerekano. Mw'ikete ryo gutanga imihoho, Gervais Rupyikiri yamenyesheje ko imyiyerekano yabaye mu makomine arenga 60 naho itakomeye hose co kimwe. Ikibazo co kubaza ni kimwe: mbega Petero Nkurunziza niwe muhutu wenyine yashobora kwitoza muri CNDD-FDD? Evariste Ndayishimiye siho yari muri 2015 ha kugira ngo igihugu cinjire mu mahano? Ni ukubera iki ataretse Evariste Ndayishimiye canke izindi ncabwenge za CNDD-FDD ngo zitoze? Abo basangiye ubwoko ni benshi, abagwanye kumbure bakanamurusha ni benshi. Ni igiki catuma ata wundi yokwitoza maze demokarasi ikabandanya mw'ituze n'ubufatanye bw'abarundi? Bama bavuga ngo ingorane zatewe n'abakoroni. Ninde mukoroni yamutumye kwitoza ubwa gatatu ahonyoye ibwirizwa shingiro? Ko wumva ibwirizwa ryamurekurira kwitoza, ni igiki cari camuteye kurondera kurihindura? Mbega aho baguma babeshera abo bita babandi abakurikiye Nkurunziza boba barusha ubuhutu Gervais Rupyikiri, Piyo Ntaryohanyuma, Leonidas Hatungimana, Onesime Nduwimana, Ntabindika, Generali Majoro Godefroid Niyombare, Generali Majoro Jeremie Ntiranyibagira, Generali Majoro Juvenal Niyongeko,
General Prime Ngowe n'ubusa, General Rodrigue Bunyoni murumuna wa Arengiyome Bunyoni, General Zeno Ndabaneze na General Leonard Ngendakumana n'abandi batari bake bahoze basangiye rugamba muri CNDD-FDD bahagurutse bakiyamiriza icese ikiringo nsesamaraso. Inyuma y'ibinyoma byose by'ubutegetsi, ifoto ya Godefroid Niyombare n'iya Siriake Ndayirukiye zizama zibutsa ko abahutu n'abatutsi barengeye injyane za kera mu kwiyamiriza ikiringo nsesamaraso ca Nkurunziza. Ikinyoma gifise iminsi ariko kirasendwa. Ico nahanura Perezida Ndayishimiye, twebwe twiyamirije amakosa Perezida Nkurunziza ariko arakora, kandi uko twamugabishije niko byagenze. Ikiringo ciwe cakweze amahano ku gihugu. Ntitwigeze twiyamiriza Evariste Ndayishimiye. Uyu munsi niwe ahari kugira ngo ahuze abarundi bose, niwe ahari kugira akize igihugu igisebo twatewe n'ikiringo ca gatatu, niwe ahari kugira abarundi basubire gufatana. Iki nico kizomwerekana ko ari umugabo koko abereye intebe yicayeko. Gukwegera ko ibinyoma by'akahise ntaco bifasha. Ibibazo nitubyite uko biri, tureke kwama tubyambika amoko. Amateka y'u Burundi azomucira urubanza aravye ico yakoze kugira ngo afatanye abarundi bose, aho kutugabaramwo abo yita abenegihugu n'abansi b'igihugu. Natabikora akazoza kazoduha uzobikora, nawe azoheza aje mu gitigiri kirekire c'abandi batutwaye bakananirwa gufatanya abarundi. Iyo ndavye ibyabaye byose, hari abavuga cane ivy'Imana mu byabaye, ariko hari akabazo ngumana. Ni ukubera iki Imana itemeye ko arangiza ikiringo ca gatatu? Ni ukubera iki umwe mu bajenerali 13 basinye muri Munyonyo 2014 basa n'abanka ico kiringo nyine ariwe yahavuye afata igihugu ca kiringo kidaheze? Koko bibaye byakozwe n'Imana, njewe sindi umuhinga wabyo. Uwo muntu azoba afise ico yatumwe guheza, kuko hari ico Imana izoba yaranse. Hari amakuru menshi agaragaza ko Evariste Ndayishimiye yaba ariko aritandukanya n'abavuga ko abahunze igihugu ari abansi b'igihugu, none ubu akaba ashaka kubagarura mu gihugu. Hari amakuru menshi atandukanye twabateguriye kuri Numboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Ico usabwa nta kindi, niba wifuza kuzajya bo mbere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro ducisha kuri Numboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi, conda kuri sabone kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfu.